je n'ubwa mbere kw'isi mbonye aho umukuru w'igihugu ahanira ubutungane abacamanza nabo bavuga ati dutegereza kurenganya bakagwana kubera iki inda ndende ibituriki nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza vyo mw'isoko s'umudandaza agenda agafata ikibanza rero abafashe bingahe arafashe ibibanza kuko abifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca agenda ivyo bibanza agaca abikotesha ku mudandaza urumva uwo mudandaza nova atanga amakori habiri atanga ikori ryo kuja mu kiyaya c'igihugu kugira tubakeye amashuri y'amabarabara vya bitaro akongera agaca arondera ikori naho aha wa wundi naho murumva ko kamaramaza none iryo kori azorikura hehe novuga aca arikura muri babaguzi tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta n'ikori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yipfuza murumva yuko ari ingorane nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza turasigana ivyo bintu bishobora kubibandanya nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwenegihugu abantu rero bapangishije amazu adacururizwamwo n'abadandaza nabo bavyumve nibakorane ubunyene n'abadandaza umudandaza wese ahantu acururiza ubu habaye iwe ntibasubire kuvuga amajambo menshi ubu namenye ko irya kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karangamuntu yiwe bamenye yuko ari we afitanye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu